Haleluya. Haleluya. Mumbabarire cyane intahe yanje yatevye gatonyi kumva zuko nari naraboshwe. Mugabo hari bitangaza Imana yankoreye kuva ntangoye kwinjira muri rono rushengero. Jewe hari mu kwezi kwa 10 nagiye gusaba akazi ahantu. Maze gusaba akazi ahantu uwo muntu nagasavye ambwira ati tamuhira ati utore nimero yanje uzoza urambaza. Amaze kumpa nimero nshitse muhira haciye indwi ndamutelefone ambwira ngo nta kazi gahari, ngo nta kazi karaboneka. Haciye n'iyindi ndwi ndavuga ati none ko yambwiye nzoze ndamubaza ati reka nsubire ndamutelefone ndamubaze numve. Subiye kumutelefona acamira nk'ubunyishura nabo umenga arashavuye. Ndavuga ati wa muntu ngira ngo yaramenze. Bimaze kugenda ico Imana yakoze rero, ico Imana yakoze hari mu kwezi kwa mbere muvyeyi wacu waravuze ati telefone z'ubuzi zigiye kubahamagara mu izina rya Yesu. Jewe nta misi 2 yaheze na ya nimero ya nyamuntu nari namaze no kuyifuta. Ariko mu misi 2 umaze kuvuga iryo jambo mbona nimero impamagaye nta nubwo nari nkiyibuka. Numva mbajije ti mbe niwe witwa Nyabenda Renova tego cyane ngo urazoza ngo tuze tuvugane ivya kakazi kawe. Maze kuvyumva numva ivyishimo ndabwira nabo twari kumwe tijewe isengero sigaye nsengamwo hari umukozi w'Imana yavuze ikintu kiraba. Naciye mu gatondo ngenda arambaza intara mvukamwo ndamubwira. Maze kumubwira arambwira ibintu bikenewe muri Nyakazi. Haciye imisi ahantu yandungitse ntwari ibintu biraho baca bambwira ati iki gipapuro kibura ntushobora gutangura akazi. Akazi warakaronse? Akazi narakarose ariko hariho n'ivyashatse Satani yarashatse kubayo yoshaka kugira ngo ako kazi sinda karangure. Cyo gihe naruriye bisi maze gutangura akazi umukonvayera aramenuza ntembagarira mwibarabara ndakomereka. Ico nakoze naciye mfata ya mavuta wasengera siga ahantu hose nakomeretse. Bwakeye mu gatondo atani inkovu ihari. Imana iguhezagire mu izina rya Yesu wagize neza. Ivyo uvuze nivyo byarabaye. Wasiza amavuta n'inkovu no igikomere cyarakize kirana n'inkovu. Bwakeye mu gatondo atakintu numva kandi naye namye nganya ukuntu nzinduka ntonda ku kazi. Dukomere Imana amashimeshi. Marayika w'urushengero usigaye usengeramwo niwe yagutabaye. Dukomere Imana amashimeshi cyane gose. Sawa urashobora gusubira mu kibanza. Abadafise akazi mwese namwe Imana ibaha akazi mu izina rya Yesu. Abandi nabo mugafise mukeneye kuduzwa Imana ibaduze mu izina rya Yesu. Abagafise bakeneye amakontra Imana ibahe kontra muri kuno kwezi kwa 4 vuba. Uku kwezi kwa 4 tugiye kujamwo ndakeneye abantu baza bambwira ni nariko ndakora ibintu vy'ibiraka ariko banyangajije ubu ndiko ndakora kandi Imana yo mwijurira bikoze izina rya egera hano imbere gato. Ijwi ryanje murambabarira sinirerere cyane bivanye n'amastresse umuntu aba afise mu mutima. Je narahuye n'ibintu byinshi ndi umuntu umwe mpurira n'ibibazo byinshi ndi mu mahanga turi kumwe n'umugabo arandira mu mahanga ndavuga ati Mana wibuke kimwe nigeze kugukorera unkorere unsubize. Mana wibuke ikiganza naze ndahereza abandi nani nsubize mu uwo mwanya. Ndasenga muri Pentecost niho nabatirijwe. Ndasenga numva ndarushe. Uyu ndi muvyeyi araza nampamagara ati ingo tugene tusengera abagabo bacu. Namwishuye ati nshuti yanje wowe genda gusenga. Je narasezeye Imana je numva ndushe mu mutima. Narasenze ndarunka kimwe gusa nayibwiye izokorere kuvyo nayikoreye izonyishure kandi izonsubize gusenga. Umugabo wanje ntiyanywa
arakijijwe yatwawe n'ibyo muntu uzega mu bicaniro nibyo byamutwaye. Nukuri ikibazo mfise mu rugo nta mahoro mfise. Ibicaniro tumaze iminsi twigisha. Oya. Nta mahoro nigera mfise. Ibicaniro bimeze gute? Mu masengesho. Ivyumba. Ivyumba. Nivyo mwita ibicaniro. Ivyumba muvyita ibicaniro. Rero muri uwo mwanya maze kuva muri ayo mahanga nari ati nshikiye mu muryango nshikanya abana sinamenya yuko nshikiye mu muriro. Umugabo arahinduka, imiryango iramuhindura, nanje bambona umenga bambwira ati nta muryango mfise nta n'inyoni mfise. Ndagenda mu rusengero ndarira ati Mana, abavyeyi banje babishe 93 nta muvyeyi nigeze mbona wonkura kuri ikiceyi cyo mu muryango w'umugabo kuze barambwira ati nta muryango mfise. Niyo nopfa nohambwa n'inyoni nguma ndirira Imana ntabwira umugabo ati none uwo ko wankunze ndakubwiye ko ata muryango mfise kubera ko abiwanyu barimo barakubwira uko ngo ngurumva ngo nta n'ikintu na kimwe ngo mpindura. Haheze ibyumweru 2 niho yaciye apfa mu gicaniro nyene binjiramo avuga ati Mama Donayi isana akanya Imana yakoze rero ntotubwira ibiganiro byose. Mwuwo mwanya yavuye gusenga cyambwira ati muri umwanya ngoma nsubire gutembera. Ndamubaza ati none ugomba utemberere aranga guhambira ariko imiryango akagenda kubabwira ati ngomba nja ariho jakabimpishe. Ntambwira ati none abana nzobatungishwa niki nta n'ikintu na kimwe mfise. None ugomba uje ngucanga uzofata inzira uduge ruguru ngo cyangwa ngo wicare ngaha. Ndiko ndamanuka ku mugoboka tuce tuhura n'umumama arahasengera ngaha arambwira ati ivyo bibazo vyawe urazinda gutwara ahantu bizo ati imigambi yose Imana izobigukorera. Naciye nza ngaha yandungikanye umwana mbabara umugongo ndiko ndagenda nshaka kugonga n'imodoka je ntabona nayikwefye ariko ukamenga ngiye kuyigwamwo. Ndagera ngaha pasiteri yavuze ati umuntu wese yinjiye aha aza kubona ikimenyetso kimwe mu rugo rwiwe. Ibyahora biba mu rugo rwanje byaciye biba ku bandi. Ibintu biratabangana biramera nabi ndaja mu nzu Mana bya bintu byahora biba mu nzu wanje biriko biraba ku yundi kandi yari umugenzi. Nace biba ku nzu y'ababanyi. Ifamiye. Avuga ati ndabihevye ndatashe ibiki nibiki ngo je mfise umuryango ngo ntungereranye ngo nuwo ngo atamuryango afise. Nduma ndashimira Imana hano hantu umukozi w'Imana yigishije yaransengeye ko na hatakiganza yansize ariko yaransengeye aho numva mbabara hose naduze numva nakize atakibazo numva mfise mu mutima. Imodoka ndayikwepa ngira ndashika muhira sanga umugabo yavuye mu gicaniro arambwira ati none ntusubira mu gicaniro. Ati ndagenda ati sinoreka kuja gutamba umuvuberega ati ndagenda maze kugenda tumaze gushika muhira ndavuga kugira kutambo ati nakwera ati bya bindi pasiteri yigisha hamwe ninjira ubwa mbere birabaye kweri. None ntwari iki kugira ngo zindamanuka komba kure kugira uzive ku mugobo kuza gusengera ngaha. Ntacyo ati nzoza ndiyiba ati isaha zose nzoza ndashikira nzoza ndakoza n'ikirenge. Ibintu byaraparanganye mu rugo guhera nk'uyikirenge ngaha ndafise amahoro mu rugo. Ukari kose ndarashima imipango umugabo kuvuga ngo arantaye ngo aragiye iyo ntazi ntambwira ngo yarabihevye ntambwira ngo azogenda gusa aricaye ngaho. Afise ubushobozi bwamufashe. Satani nawe imiryango imubwira ati ingo tuje kukwereka ahantu ukorera. Afise ivyashara afise amatelefone yaranguye nta n'inyoni yigeriza kumubaza aza gutanga 250 ahantu ku matafari nta nahonzi amara y'amezi 2 indagara za 500 ntazo yaronka amezi 2 inzara irankubita
abana bararira umugabo avuga ati ndaguta ati ntacyo nanjye nzoguma mwubugaragwa ngumanza ngati ntacyo wowe genda si bya bindi byo kuguma muntera ubwoba ntacanturuko ubu naramenya aha nzoguma ngaha bayangiri ngaha izonyishurira ngaha ibyo muzoza murakora byose namaze imyaka 2 ngenda gusa fise umugabo afise amahera abantu baza kundesha ntagenda kusenga ntiyi impuzu umugenzanje ataco tupfana tanuwonzi ntinjira mu rusengero ntavuga ati mana ibuka ivyo nakukoreye unsubize umwanya uraheze reka tugarukirize ngaha vuga ivyo Imana yakoreye ngaha pani vy'ahantu ugiye mu bindi birebire amasaha acagenda nagiye mbona pasiteri yavuye Muyinga aza baza ati uwitwa Manweri yasengera muri Pentecote ari he ishenga yumubwira ati Manweri nituza hana asengera afise ikibazo tije namuzaniye igitenge kugira asubire gusenga ari abantu babimubwiye yuko mfise ikibazo cyo gutasenga ari ico cyo kubera impuzu naciye mpera aho nyene ndasenga umugabo ntashe arambona nambaye abana bambaye barama mbega izo mpuzu wazikuye namubwiye ati mugabo wanje jewe urazi ko ntari ndaya nomba ari umuntu Imana yabonye nigeze kugira neza niwe yazinzaniye acambwira ati nakumaramaje ahubwo niwe wimaramaje dufise amahera umbwira yuko atakintu wompa tinanye nzoguma muri aba bana afise amahera akwima afise amahera ariko amahera ubu yaraheze ubaricaye ubu ariyumvira icyo yabinyimiye ariyumvira icyo yakoze byose n'ubusa ushaka ubu nyene tuvugana ubu ushaka ndakugururire iki jesha kunyugururire umugabo wanje aronka akazi afise ibyashara yabisize mu nzira bimanije aramusabiye akazi vuba cyane umugabo wawe araronka akazi urumva abagore tubakomera amashi abagore Imana baho umugisha umugabo yamwimye akamara imyaka atambara akamukomeretsa muri ubwo buryo umugabo zose byaraheze ikintu cya mbere kiri ku mutima avuga nishaka wa mugabo yambabaza Imana imuha akazi Imana imuha akazi n'umutima ikindi icya kabiri kandi ntagume yumva amabwire y'abantu kubera abantu bamubwira ati je nije natumye ahomba icya gatatu naco ico icya gatatu nshaka munsengere ngume ndonka imbaraga zo kuza ndashika ngaha ntihagiye n'ikintu kimwe kinangira kandi mfise n'indwara yarase gukira nta ndwara idakira muri repentance iyo verbe ngaho iwacu ntago ibaho dukomere Imana amashi ya repentance fukama ndabihamagara uzogaruka hano uje gushinga intahe in the mighty name of Jesus ijambo ryawe nkuko rimbwira ngo ico tuzobohora ku isi no mu ijuru kizoba kibohowe guhera uyu munsi nduguruye akazi ku mugabo wiwe in the mighty name of Jesus kandi ndahagarika imwemu mbi ya desordre kutumvikana kudahuza imwemu mbi y'akajagari n'amakonfri adahera mu rugo guhera uyu munsi ndamusengeye akiva hano atashe muhira abona urukundo atigeze abona ku mugabo wiwe yumva amajambo atigeze yumva ku mugabo wiwe agira igikundiro atigeze agira kuva arongorwa n'umunsi n'umwe in the mighty name of Jesus kandi Imana ntakabura inkomezi zo kubandanya za kuri kino gicaniro c'ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo amen amen dukomere Imana amashi menshi cyane haleluya 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 amen magaze ngashima Imana witangaza yankoreye ku munsi wa kabiri naraje ngaha muri burakeye hama umukozi w'Imana aransengera ndataha hama ndajya ku kazi ngiye ku kazi hari ku mugoroba camurane nyere n'umuntu nyene yari umusuma mu bisanzwe aca aranyiba umutaye wose narifise uragenda ariko kubw'Imana ya repentance hajya nyene gutanga ikigira 10 hariho ico bimaze
naratanga igira 10 ndavuga ati Imana yanje mbe mweje ndabigenza gute. Imana yarahabaye, uwo mutahe wanje uragaruka kubw'Imana ya repentance. Ndashima Imana cyane kugitangaze yankoreye. Abantu bataza muri burakeye barahomba, wopfa umusimba na rimwe gusa. Nukuri narishimye cyane kuwo mugoroba, ndavuga ati Imana wakoze. Ikindi gitangaza Imana yankoreye, ndashima Imana ya repentance kubwihishurwa umuvyeyi wacu yahishuriwe yaburya bubuye bubiri. Nari mfise ibitero mu matwi, amatwi yaguma njya cyane akanja cyane ukamengana ubuntu buriko buratembagarayo. Hanyuma ndafata kaya kabuye ndagashira mu gutwi ndakaraza mu wagashize nagashize ngaha mu gutwi ndakaraza nyene nkuko asha ivyo bintu byose byaragiye ubu ndamahoro amatwi arakomeye neza ntakinja abumvise gushima kwanje Imana ibaheza dukomere Imana amashi amatwi yarakize mugabo je sinababwiye ngo mugashire mu matwi karimwe imbaraga zikiza ntagira undi azogashira mu zuru agira undi Mana yaje ndabasabye mu mbabarire ntagira umuntu azoshiribuye mu gutwi cyangwa ashiribuye mu zuru harimo ubushobozi wizere naho wokoza ko gusa reka gushira amabuye mu matwi nk'ubu wihindukije rikaja y'indani ubona byogenda gute. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Amamagaze ngashimira Imana y'igicaniro cya repentance yuko yigaragaje nk'Imana iri nyuma y'ijambo ryayo ikarekesha ibitangaza n'ibimenyetso. Shimiye Imana yuko mukuru wanje ari hanze akazi kari karangiye kontra yari yariranze gushika naho natwe twiranda tubona nta kuntu tubona bigiye kumera twakomeje gusenga ndibuka hari amasengesho yigeze kuba ngaha umuvyeyi Imana iramucamwo aratubwira yuko mu muryango hari abantu Imana ije kuduza none mpagaze ngaha shimira Imana mu gishingo cya mukuru w'iwanje yuko yamudugije kandi kontra yaciye ahabwa indi yari yaheze yongera aduzwa mu mushahara Imana y'igicaniro cya repentance ihabwa icubahiro. Hama mpagaze ikindi ngaha shimira Imana nari mu wa mbere kuri kaminuza nari mfise ubwenge bukenya naragenda gukora ikibazo aprase yo kubona kesho nkabona ibintu menga nibitangurirwa narakora nkaca mfata urupapuro nkaruzinga nkaca ndarushira message ugiye gusoma ikibazo question wacu ubona ibitangurirwa ku rupapuro ibintu by'ibitangurirwa apare y'ivyo naca mfata urupapuro nkarushira message je nahejeje gukora ndibuka mu wa mbere yuko ikuru 12 natoye ikuru 2 zonyene ce ndazisubiramo zose ndashimira Imana ko yigaragaje ubu nazitoye ndamenya ubu ndi mu wa kabiri ndashimira Imana yuko examen twakoze n'ubundi zikuru 12 Imana y'igicaniro cya repentance yampaye ubwenge zose ubuziri valide Imana yo mwijuri habwa ico ndayishimiye abishe gushima kwanje Imana dukomere Imana amashimenshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana ko yankijije muri zino somene zibiri nari maze iminsi ndwaye. Kindi shimira Imana, shimira Imana ya repentance naho dutemba iba yadusana. Hari ku munsi wa gatanu natenje mva muri bisi ariko ndashimira Imana yuko ataco nabaye nkomeye bumvise gushema. Imana ihabwa icubahiro dukomere Imana amashimenshi. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Ama nanje mpagaze ngaha shimira Imana ya repentance ku bitangaza yankoreye. Naje ngaha mfise indoto nyinshi mbi cyane. Misi yose narota mbona muhira harakaburi nkabona imisaraba charaza ngaha paseri acharambwira ko mfise indoto mbi cyane kubera nari ndabizi acambwira ati bisaba yuko uzogumuza bagukurikirane bamanze bakubohoze ndabikurikirana barasengera indoto zirahera niho rero ndacanguma ngaha nari ngwaye n'ibintu byinshi bari baramboshe abarozi bari bashize ibintu ku rutugu hari byari bindemera cyane ibindi navyo byarafata ukamengana umuntu ari mu bitugu mpaye ndagenda ndume nari mfise ubwoba bwinshi cyane wamenga hari umuntu turi kumwe iyo ndumwe byasaba ko nguma nkebaguzwa nkarondera umuntu turi kumwe nkamubura bakantera ubwoba cyane. Waguma wumva ari umuntu agukurikira umuntu menga ari nyuma yanje ariko mpindukiye nkamubura hajya bahari ntugire ngo ntawe bahari abahari neza cyane
ariko baransengeye ibyo byose birahera. Kila mwaka wose ninjira ibitaro mfise igitero cya malariya, kandi mu muryango nta mwaka n'umwe twashobora kuba dufise amahoro. Mu kwezi kwa gatatu hashobora kuba hari umuntu agwaye, ariko ndashima Imana muri uno mwaka nta muntu n'umwe agwaye. Kandi ikindi nacyo nari mfise igitero cyo mu mutima. Mu mutima byaranka, nkumva umenga mu mutima hariko haruguruka, umekamenga n'ibyuma. Nkandikira pasiteri nkamubwira je numva umutima uriko uruguruka, nusengere. Araguma asengera bikagenda bikagaruka, ariko ubu ndashima Imana mu mutima hameze neza. Imana ishimwe cyane. Ikindi shima Imana nuko Imana yankuye ko abagenzi bose nkasigara ndi umwe, ariko ndashima Imana yagombye guca inzira. Ndashima Imana ya repentance ko yambohoye ikankura akabarozi. Ikindi shima Imana nuko imyaka yose iyo ndi mu cyumba iwanje narumva ubwoba bwinshi cyane. Nimwe mumbitsa ngira zari mu cyumba iwanje, kandi abantu bose baravuga ati kijya cyumba cyawe nitwokiraramo, ati nuwo mpana n'amahera je sinokiraramo. Rero abantu n'ukuntu bakunda amahera bavuga ngo naho wuma amafaranga sinorara mu cumbi wawe. Bararahira ngo ntiborarayo kuko hari ibintu biteye ubwoba. Wowe ukacurarayo. Narapfa kurarayo kugubura uko ngira. Rero narigeze kuduga rimwe ndaduga, maze kuduga reka tugeze ngaha dukomere Imana amashi menshi cyane gose. Reka twumvirize uyu nayo Imana ihabwa icubero ko yamukijije ikamubohora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Jewe na kuva mu bihumbi 2008 nafashwe n'ingwara. Ndayivuza biranka kugeza na none. Mu ndwi iheze kuwa gatanu w'indwi iheze niho natangura kuza ngaha barasengera, kuko kuva ico gihe sinigera sinzira. Ku mutaga nijoro byari ico kimwe. Ndaja no kubaganga barampa n'imiti biranga, ariko umunsi basengera uwasengeye yavuze ati uno musi uraza kubona yuko hari gihindutse. Kuva kuwa gatanu w'indwi iheze nje naciye ntangura gusinzira ta muti nigeze fata, ariko namoni hotela. Haleluya. Kuva muri 2008 hama ndagenda muhira ijoro ryose ndasinzira nikangwe saa 11. Buke birabandanya kuwa kabiri ndagaruka, ariko nabonanye n'uwundi uwasengeye ubwa mbere sinamubonye. Mugahe ndiyumvira nti ni ngombwa ico Imana yakoze ntaco nzogaruke kuwa gatanu ndabimumenyesha. Hanyuma ndagaruka ndamubwira ukuntu byagenze, ndamubwira yuko ubusinzira atakibazo na kimwe ngifise, mbere ubu ndyamye hanikangura mu gatondo sinikangura no mwijoro. Hama ndabimubwira shavuga turaza gushinga intahe. Ndashimiye Imana rero yashoboye kunkiza ubwo bubabare bw'amakurije nkaca ndara nicaye, kuko bitakunda ko ndyama. Yesu ashimwe. Ariko muratahura ikintu cyo kutaronka itiro. Ninde aramara iminsi 3 adasinziriye? Iminsi 3 ni myinshi. Iyo wonyene umaze iminsi 2 utaryama uba wumva umubiri wose umenga wagwaye, uravunagurika, ubuzima ukumva buransi. Kumara iminsi 2 yonyene udasinziriye kuva mu bihumbi 2008 kugeza uyu munsi mu 2026. Imana tufase cyane gose. Haleluya. Akaba ariho abohoka yarivuje, yarafashe imiti, amarumone yitiro yarapfuye, ariko Imana igasubira kuyagarura bivuye mu masengesho. Twari dukwiye gukomera Imana amashi ya repentance. Urashobora gusubira mu kibanza Imana igumugisha. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nashaka gushimira Imana ku bitangaza yankoreye. Je naje ngafise ibibazo nyene mu rugo, ndabwira umukozi w'Imana arasengera. Nukuri mvuga muri make kubera umwanya. Ubu ndashimira Imana umugabo wanje yari umuntu afise uburake, ariko uburake bwa muri ko muramwumva. Ongera ijwi gato canke mumwongereze microphone. Ndashimira Imana yahinduye umugabo wanje kuva nje ngamukozi w'Imana kansengera. Umugabo wanje uburake ubu ntabwo afise, barambwira ati ibintu nahora nkorangira na badayimoni bantera turaja kunsengera. Ti nubwo ntasenga
tubuzo turaja kunsengera nanje bizokunda ndazi ko nzoza ubu ndashimira Imana ubu umugabo wanje n'ukuri n'agasiripurize ntawe urambona ubu ndakabona. Amen. Kandi ndashimira Imana umwana wanje agira gatatu umugabo wanje ntiyamwiyumvamo yaramwanka sinzi yaramwanka cyane ubu ndashimira Imana umwana wanje aramwiyumvamo ubu agura impuzu abandi nawe naramugurira ico ndagishimira Imana cyane.